Yes, ihiganwa KASUMMER SONG dutegurirwa na Kazoza FM ryaraye rirangiye kuri uno wa 20 z'ukwa gatandatu umwaka w'2025 rikaba ryabereye kuri Place de l'Indépendance aho ubona yuko ari birori vyari byitabiriwe n'abantu benshi. Mw'iryo higanwa hari hategekanijwe ubushimwe butatu. Akambere ni meilleure chanson uwari gutwara imiliyoni 4, hakaba n'aka kabiri ka meilleure chanson féminine bisigura agashimwe gahabwa indirimbo y'umukobwa yabaye ya mbere. Ako gashimwe kakaba kari kangana n'amafaranga imiliyoni 2.5 y'amarundi. Hakaba n'agashimwe kahabwa indirimbo y'umwe akiri jeune mwabo bari mwihiganwa. Ako gashimwe kakaba kari kiswe meilleure chanson du plus jeune, nawe kakaba kari kangana n'amafaranga umuriyoni 1.5 y'amarundi. Ibyo birori bikaba byari byatewe iteka n'abaririmbyi rurangiranwa bo mu Burundi, aho ushobora kubona B-Face, Estanish na DJ Phil Pite yarajijwe kuvanga imiziki aryohereza le public yari ngaho onye. Ihiganwa KASUMMER SONG rero rikaba ryaciye rirangira agashimwe kambere gatwawe n'umwigeme Nina Marlene. Ikinatangaje n'agashimwe kakabiri katwawe na Nina Marlene nyene, aho ubona yuko yatahukanye agashimwe k'amafaranga imiliyoni 6.5 y'amarundi. Ishimwe ka gatatu kakaba katahukanywe n'umusore Sugar Daddy, agashimwe k'umuriyoni 500 y'amarundi. Yes, akaba ari umunezero 100%, akamwemwe 100% kuri iyo miyabaga ibiri yashoboye gutahukana ibibanza by'imbere mw'iryo higanwa KASUMMER SONG dutegurirwa na Kazoza FM, aho Kazoza FM ivuga ati be your own boss, be your own boss, mu gushigikira ugwaruka rufite impano zigiye zitandukanye zitaba ziraboneka ngo zije ahagaragara. Ibirori bikaba byaciye bibandanya ku muziki mwiza wa DJ Phil Pite, B-Face na Estanish, aho public yari ngaho onye yabandanije yinjoyinga umuziki mwiza kuva i Burundi.